nitwa Muragwa Moise. Kimwe mu bintu bitazibagirana mu mateka y'isi byabereye muri Kane ni umugabo wagaragaye ari umufana ukomeye wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, umugabo ubaye uvugisha ibinyamakuru hirya no hino ku isi, umugabo wigaruriye imitima ya benshi, umugabo utahanye igikundiro kidasanzwe, umufana ukomeye wagaragaye ndetse n'ubwitange budasanzwe. Benshi ko baramwita ku izina rya Lumumba, ariko amazina ye y'ukuri yitwa Michel Kuka Boladinga. Uyu mugabo yagaragaye mu match yose ikipe ya Kongo yakinye, akagaragara iminota 90 ahagaze atisheganya, yazamuye ikiganza ciwe cy'uburyo, ukuboko kwe akakuzamura maze ikiganza ciwe akagifungura akacerekeza kuri ijuru, yambaye amarori, yiyogoshesheje nka Patrice Lumumba muri costume yiwe nziza, maze agahagarara iminota 90 atisheganya, amaso yatumbereje mu kibuga ahari uburyo ikipe yiwe hayikina. Uyu mugabo mu match yose ya Kongo yakinye yagaragaye ko yahagaze iminota 438 atisheganya, ukuboko kwiwe kurambuye, ikiganza ciwe kirambuye, amaso yatumbereje muri stade